ndashaka mumfashe dusome Nehemiya igice cya gatandatu. Sinzi niba hari umuntu ashaka kudufasha gusoma Nehemiya igice cya gatandatu kuva ku umurongo wa 15. Ijambo ry'Umutwe rivuga ngo basozera uruzitiro. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nehemiya igice cya gatandatu umurongo wa 15. Ijambo ry'Umutwe riravuga ngo basozera uruzitiro. Amen. Ku munsi ugira 25 w'ukwezi kwa Eluli niho twarangije uruzitiro tumaze iminsi 52 tugubaka. Amen. Maze abansi bacu bose bavyumvise bo n'abanyamahanga bose bo ku mpande zacu zose. Amen. Bagira ubwoba, Hallelujah. baratetegwa. Amen. Kuko bamenye ko ari Imana yacu yadushoboje kurangiza igikorwa kingana gityo. Kuko bamenye ko ari Imana yacu yadushoboje kurangiza igikorwa kingana gutyo. Dukomera Imana amashi. Haleluya, haleluya. Narababwiye ngo ibyo twubatse twabyubatse mu isi y'imihema itaboneka, ariko navuga ngo après mbere tutaranaheza manifestation yari yatanguye. Haleluya. Twarize kuri Nehemiya ahagurutswa mu bihe bitari byoroshe, ahagurutswa gusana inzitiro z'iwabo Yerusalemu. Singomba kubigarukako, ariko narabwiye ngo Nehemiya tubona yakoze ibikomeye, siko yari yavutse yibona. Haleluya, haleluya. Twaranye ko Nehemiya amaze kwakira umutwaro nivyo waramuvunye ngo ararira, aricara hasi ararira, maze arasenga. Vuga ngo maze arasenga. Kuba barakubaye bitwaye hehe? Mu bwiza bw'Imana. Maze agira iki? Arasenga, yambara imbaraga, ahabwa vision iri claire, avanayo igicapo cyuzuye cy'ingene agomba kugenda agatabara Yerusalemu, agira faveur imbere y'umwami. Haleluya. Maze arahaguruka arubaka, ajya ko arubaka, yegeranya abandi bakuru b'Abayuda, arababwira umutwaro yari afise, arawapartaja, maze nabo barawakira, baravuga ngo Imana yacu nizotuma bikunda. Bashira ko barubaka. Nagira nkubwira amakuru, bakiriko bacumva gusa ko Nehemiya yahagurutse, hari ijambo rintangaza ngo bacumva gusa ngo bababazwa ngo nuko Imana ihagurukije umuntu ababaye. Urumva ako kantu mwakumvise ngo bababazwa? Urumva iyo ngeso mbi? Divi dusomere Nehemiya 2:10. Ariko mana 2:10 nyarutsa Divi. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nehemiya igice cya 2 ku murongo w'10 haravuga ngo buno Sanibarati umuhoroni bo na Tobiya umwamoni w'umugurano bavyumvise bibamerera nabi cyane yuko haje umuntu ababaye Abisirayeli. Umurongo wa 11 nuko nshitse i Yerusalemu igerezaho ngo bababazwa nuko ngo birabarungurira, bamererwa nabi kuko gusa haje. Ndagomba ngura nshuti uyu mugoroba, Satani ntanezere ko haguruka ngo utabara umuryango wawe. Satani ntababaye ko hagira umuntu ahaguruka aje mu kirengero ku gihugu, ntabyo babaye ngo babirabamerera nabi kuri ko ngo hagurutse umuntu ngo babaye ntuzi ngo babaye ibidiki ngo ko Abisirayeli bagirirwa neza. Amen. Niba Satani ahaguruka gutyo akababazwa nuko hari uhagurutse gutabara, nagira ngo niko Imana inezerwa hagize uhaguruka gutabara. Nshima Imana ko turi mu ruhande rw'Imana yacu. Imana ikaduhamagara kubaka. Haleluya. Kuko Imana iri mu ruhande rwanje nta bwoba. Haleluya. Abansi batanguye atacarana akora, bakimwumva gusa ko ashitse mu gisagara, bacumva gusa urusaku ko hoba haje umuntu ngo bitangura kugira iki? Kubababaza. Aho hari kiri umuntu ntiyari bwanatangure, ariko umaze ko nageze n'imbere, hageze igihe amaze no gutangura, naho nyene bamujako. Ntibigeze barambirwa. Nshuti, nagira nkubwire, ntubona ko twako turubaka? Ntubona ko twako turubaka? Nagira nkubwire, abantu b'abanyabwenge hano barabizi, namamba mbwira ikintu, ntidushaka kuva muri 21 jours uve muri 40 jours 50 jours ucu uhengera ejo rendi ngugiye muri fete. Mwiriwe. Allo.
murazi ico gukora, kirazira gusohoka mu masengesho kivagapo. Ubanza kuzitira, uri hamwe iminsi 2 3, wowe ukabandanya ku giti ciwawe nta numwe ariko aragukontorora. Gira banza ushireho iki kirazira. Yesu ari mu masengesho byagenze gute? Amaze amajoro 40 n'iminsi 40, akiyavamwo habaye iki? Satani ngo ubure ntuje ngaha ngo turatsinze rurayi ngo vyaheze, ntibiheza ngo biratanguye. Ntushije muri project mukanya utangura gukubita use muri ya marigara, ndagusuhuje. Kirazira kuva yuko nyene, kirazira murazi ko twama twabivuganye. Haleluya. Nagira nkubwire bene data, hariho aba enemy batagomba ko twubaka spirituellement, barahari meme na physique mu baca babaho. Amen. Ivyo ubeho bizi kandi ubeho ugavye, Imana ishimwe cyane. Ndashima ariko ko Imana iri hehe mu ruhande rwacu. Naho vyari bisa gute, abasanati barahaguruka, batuye barahaguruka. Nagira nkubwire ngo bwira mugenzawe ngo uruzitiro bararushoje. Ego hageze n'igihe bahindura strategy, babishyira mu spirituel, babwira n'abatirozigana Nehemiya rero ndabwira eforo hunge ngo ngoro Imana twirice, ndakubwira mu ngoro y'Imana. Bahindura strategy. Nagira nkubwire hari n'ibintu biza bikiyoberanya bikigira nkaho biri spirituel, ari ibintu vya esprit, sivyo? Satani agomba kudoma. Gira amaso y'imhema, bona kure, gira esprit ya discernement. Arababwira ati jewe nza n'umurimo ndiko nakora ngo nje muri ivyo. Nagira amabwire bagore turi hano abakobwa, nta mwe tugifise guhindukira inyuma. Nkunda kubabwira ngo imbere, intambara iri imbere tuko turaje, ariko inyuma ni distraction. Inyuma distraction, ntubemere. Ndashaka kuvuga iki? Iyo tuja intambara ziriyo tuja, nico gituma n'ibigwanisho tuvyambara hehe imbere. Inyuma ivyo inyuma vyarabaye inyuma, nta biriyo. Ibigukwega bigusubiza inyuma yahoze muri esheke wabayemwo, mu majambo bakuvuze, mu vyagukomerekeje, bavyita distraction na gasamazo. Ariko intambara ya vrai iri imbere. Nico gituma benshi hano bameze nk'uku, bariko bitaba iki? Agasamazo. Umwasi naho imbere pu, kuko inyuma nta mwasi ariyo, umwasi ari imbere. Ndashaka kugira umugore ari hano, twaheje 52 jours ariko ntiduhejeje, ahubwo turatanguye. Nuwavuga ngo wijeje ngo narenkomesheje, umva kugeza Yesu azoze tukiri mu ntambara, tugiteramye, tugisenga, tudahagarika. Ko twe nitukiri mu bantu basenga nk'umugenzo, ariko twe dusenga ko dusabana na papa. Kandi imisi yacyari ndende, hari byo tugikeneye kumva avuga. Urugendo ni rurerure. Eliya arabwirwa tumviriza nyawo na peti. Ibyo ndio kuryama no kwigwandarika no kumva ngo intege nke zaje, vyukasha vyukuje kandi unwe, komeza urugendo ko aracari rurerure, ni rurerure. Nagira babwire aho umuntu w'impemu yumva aheje 52 jours, ndabizi kagiye gutangura hagwanda amasengesho. Hari amaseti jours agiye kuba, hari amakatirizo agiye kuba. Amen. Haleluya. Bagore ntidutsinze urugamba, ntiduheje ahambere twarusotoye. Ngari muzi ko twarusotoye, erega twarusotoye, ariko jewe ndamaramaje. Namava ngo je na Yesu turakwiye. Amen. Amahigo mufise nuko igihe ampamagara seho waruri, nawo bintana no bandanya. Haleluya. Nagira nkubwire ngo naho vyari bisa gutyo, nticabujije Nehemiya gusozera umurimo Imana yari yamuhaye. Arubaka, araheza. Amen. Bene data, Imana nizotuma bikunda. Vision ya family there ni vision nini cyane. Ubu mubona turi hano, oya ibi gusa vyerekana ko vyatanguye. Mugiyo tuja ni kure cyane. Ndababwira abasangwa n'abashitsi bavyumve, turanabasavye ngo mudufata amako mudushigikire, kubera ko uyu murimo ni munini kandi uragutse. Ntarabona abagore 5,000 muri stade 10-15. Oya, ibi vyerekana gusa ko bishoboka. Mugabo ndagwaye kubona igituma mvuga umugore ni kubera iki? Umugore ahagurutse umugabo arashikirwa. Umugore yahagurutse mu muryango, umva n'umutwara arashikirwa, n'abana ni automatique. Iyo vyacuramye bigacuramira ku mugore, vuga ngo ibarajyaguye.
nabonye umugabo nawe agira amaproje n'ubwenge bwa grave akaba umuntu w'umunyabwenge ariko afise umadamu marade futa abatwara bari ngaha baravyumva kubirondera ukaruha mu gutagira umugashiza kubifasha kukubijera no gushara utonde mu rugo no kubirumva no kubisengera Chimando mbora umutwara ambaza wasenze sheri wasenze ukana ko kamemera kene protection urana ko avuga ati madama senze arayizeye amasengesho yanje niyabonye benga sihondi ngo ubwo uracasenga amen nuko amaze kubona ikimazi cy'umugore yateramye bashinga ntare kangire ko mvuga abadamu ni bavuga ati tureke dusenge Messi mureka senge ko umugore ahagaze nabwiye abantu rafa passe dufise matrice kujya dufise matrice physique même spirituelle mane ko bimeze Imana ico yakubariye mutama mushinga ntahe umugore ahari ngo agiteramire mpaka kivutse amen ndatangaza n'umugore umugabo ambwira ati sheri ngomba kuja gusenga ngo yaje nkavuga ntiyabaruzi amen haleluya family there reka mvugere na jambo ndashaka kubatera intege dufise igikorwa kinini cyane narabwiye ejo mutwe turasenga ngo ahubwo mwitegure tugiye gukora iki gisagara mama pastor hagomba kumvikana ikintu erega bitegwa n'ikiri ndani hari ikintu kiriyo icyo nico kizo kwicara rero ndagomba abadamu duhinduke ibintu vy'inzigo abantu bafise inzigo biyakire abantu bakinantare ku madini yabo pore kubera ko abantu bagisizo ivyo vyumviro ntabwo Imana izokorana nabo ndi hano kuko sezo yarahindutse kuneza yiwawe ntukagwanye umugambi w'Imana kuneza yawe n'umuryango wawe ifatagira ikimana igomba mugira inama rondera umugambi w'Imana wicomekemo pastor ndategwa intege n'abantu umurimo watanguye babibona nubu baracasenga ngo bife mugere mugenza utereza makataje uti pore utari umwana mu buryo bw'impemu sivyo utari bebe utari umuntu ukiri mwana urashaka udisiyano tiki ibintu bizobandanya cyangwa ntibizobandanya urashaka guhwiwisha nagira nkubwire ngo turi mu vy'Imana igomba ntibizohagarara kubera ko Imana irikirahagurutsa umuntu afise inyota yo kwishaka nta kindi kivanze nta macakubiri nta nzigo dushaka Imana yonsa itavanze niba ari kibe kintu ntuje ndashaka kubona Imana igaragara muri kino gihugu canje nkunda Burundi kubi nkunda igihugu canje kubi yewe nkunda Burundi nkabura n'ingene navyita nta n'umugambi mfise wo kukivamo yo nihe haryoshe nkaha nihe hongyohera nkaha nihe iwanyu ni wanyu iwacu ni wacu twahawe passport international bandugu tureke no mwisi no mujuru tuzojayo none kibazo kirihe tugenda tugaruka naha nyene ndakunda aha ndafise igikogwa amen ndashaka ko ahonda ubuzima butemba abarundi bakagaruka mu ivyizigiro abare bakatwenga ababuze ikibakunda bakaronka urukundo mama ndagutuye ngo uze dufatanye yes amen murambwira abantu ni gute Burundi bwo kwerera wirwa urabuvuma no kame tuvugisha ukuri kigihugu cyacu kiragapfa naco kizovamwe ugaca utera ibiharage oya tuvugisha ukuri ukivuma kubura ngo no mwijoro hamugaca uteramwe ibijumbu ngo bikwerere isi wobwo warayivumiye urayivuma ubu rero kuratera ibintu bikwerere gute tuvugisha ukuri yo barundi kazi hindura mentalite iki gihugu ni cy'abana b'Imana iki gihugu ni cy'abamenye ubwenge bw'Imana twe ni tuhari ngo tuvume duhari ngo duhezagire twe ni duhari ngo twice duhari ngo tuzure duhari ngo tuzure ibyapfuye bigaruke mu buzima uwitegwa yaza tujane yego aho vyacanganye naho tugomba kuja aho nye naho ni intare kazi zishakuja tugomba guhumuriza abantu tubabwire ngo nyamara
hari icyo waravuga biragashira ko dusiga twisanga mu ishengero ry'Imana nta n'umwe ashaka kubasoriza biragashira ko abantu basigaza mu ngoro y'Imana kandi bapfira biragashira ko mu ngoro y'Imana urusaku ruba biragapfa ko umuntu aza mu ngoro y'Imana kandi kirazira nararahiye imbere y'Imana navuze Imana uzureke mve ariko ndagapfa ntase kubona idini ndagapfa kubw'ivyo namaramaje kuvuga Kristo mwiza adateye amazi aho Yesu ari haba amahoro aho Yesu ari nta kugwana bibaho aho Yesu ari bahari guhana agaciro aho Yesu ari nta gende wa mbere aho Yesu ari dushirana imbere ibi mvuga nivyo nimaze gukorako urana tutwana turaha ndaduye mikrofone ndaduye mikrofone ivyo tuvuga mu myaka 4 nivyo tumaze kwikorakorera aha hicaye intare gusa intare kazaho zigize ukuntu zigize intama niba ari ikintu cyambere kinyohera niyo ndabaravye nkabibonamwo ubu je ndicara amasengesho akabandanya ndagenda nkagenda amasengesho akakomeza ibitangaza bigakoreka atari hondi wow ndabikunda wumvise ashise ngaha madamu ngaha mwanya nta bintu mwumvise ashise ngaha ikire cari gihindutse ndavuga shinginya kwira gahunda ikomeze shengero ry'Imana harageze ko duhinduka naravuze ejo ndi ko ndarangiza ngo hari umutima Imana iri kirarondera ukuri kw'Imana utarubakwa ntushobora kubaka ibizigo amacakubiri umuntu akoma amashu menga birakuriye umuntu abaye wa mbere menga byo kubira kujya kandi ahora ngo umwana w'Imana bivuga ngo tuzomenyekanira niba turabigishwa ku rukundo dukundana naravuze ishengero tumeze nk'abakinyi b'umupira aha turi ku manomero gusa atandukanye igori ni rimwe ni gute umukinyi akina na ba Messi muri meme equipe yo kwinjiza ba Messi wahe je ko marambona nta mupira ndabahemwe muga je mpora mbona abakina naba naho batari Messi muga akinjiza mwe no wabona Messi muri equipe imwe mwigori rimwe bose bagwana ariko aha nabonye gusa ibyo bitabaho ni mu bana b'Imana bavuze ubwa kabiri ibara Beneda navuze ngo nzobivuga umva n'umutwara wanje yaramaze guheba nzobivuga ndabizire yaramaze kurisha mu gitabo c'intuze allo no harageze kwijambo ry'Imana tuvuga ryambara umubiri nkunda kuvuga bendata ibihe vyuko tutwara ibibiriya binini bifise amandikaso nkaya ibi byaraheze ushaka ubireke byaraheze ubu hageze yuko nyabuna abayishize indani yewe nukuri kw'Imana gomba gitwara uvuga teology zose ziba ku isi sana muferiye kuko twasanze hari inyuguti hakabaho n'ubuzima dukeneye ubushobozi buhindura abantu dukeneye imbaraga zizura ivyapfuye si bihe by'amajambo ni bihe byaho dukora tugashira mu ngira Imana yacu ndi muri urwo ruhande naramaramaje Imana yacu iteza kwidemontra aho mpagaze amahoro agatemba aho mpagaze byasobanye oya caha aha hareke caha haleluya bene data nico gihe turimwo uguruka amaso nta vya Pentecote nta vya Katolika nta vyiki Yesu ari hafi kuza gutora ishengero amen yaramye ngo ino ministère zotumeze nk'inkwi urukwi gwaka rukatsa urundi rukaka nivyo Imana ikora gatumi twebwe inkwi ziko ziba nyinshi zidomekwa yaramwe ngo izo muri izo nkwi harimo abavuga butumwa harimo abapastori bajya harimo abakozi Imana bafuye aramura ngo niba amara kwaka nibo bazogenda kwatsa bandi amen nico gituma umuntu ashise hano yarazimye vuga ngo kuzima mukama Yesu utazi aho muherukanira utazi n'inzira yafashe ukabona muciye musa guhura nabonye ubwo buntu buturiko kubera ko ni ministère ya réveil ni ministère y'ikanguro ntushobora kuba muri twebwe ngo udasenga utari mu buzima bukiretse uri sinzi icyo warabaye haleluya ndashaka gukangura bene data ntabwo ngiye guteba iyi minsi 52 ntiduhejeje mama turatanguye Dynamic Church turatanguye abakirizi turatanguye indoto mfise sasa rero inyuma yibi nuko abakirizi Dynamic Church abagore muri Fekamo abagore muri Anglikane
abagore muri wofi abagore bahehe duhura kuri jardin public tugahura kuri stade y'u Burundi yes tugaheka igihugu cyacu urutambara satani yafuse igihugu cyacu ndamufitiye inzigo umunsi wundi ko ndasenga je Imana irambwira ubutunzi buri mu kino gihugu irabunyereka kuko ntaraje no mu Rutana ntahazi Imana irabinyereka inyereka ubutunzi buri muri Tanganyika Imana inyereka ibintu biri ntaranashikayo irambwira ngo urabona ivyo mwana wanje nivyo mufise nje mama twa dufise umuhamagaro wo gusenga wo gusenga hama bikakiri bigafukugwa hanyuma abakora politiki akakora alez abarima bakarima alez bakimbura apana kurimira ubusa ivyo nibiki ivyo ndabizi nta muntu abinyigisha nivyo nabonye n'amasi wanje mwisi impemu ubutunzi bwa kino gihugu ndabuzi nta nahashitse uza amafi nabonye sese kamutanganyika byagira ngo hama ngo tujahe kwari twibane yahamagaye ngo dufukure bino hama mwese mugomba kuji Dubai no muri Canada hama bice bingana bingahe iwanyu vuga ngo wanyine wanyu nico gituma nabwira ba Kristo bene data va mugasamazo nabanda bivuga ko gucira imanza barongozi b'igihugu ukabarara kijoro no murango we mwariganye navuze ikintu rafa pasi ese umuntu wese ari gufata responsibility yiwe ntivyaca bikemuka we fata domaine yawe ya business uyikore neza hama umurimyi ari neza hama udandaza bikore umva muri domaine yose media ku musozi w'ishengero twese duhagara neza umuntu wese akora ikimura ikibazo cy'abantu twe dukora n'ibitaturaba byose ushaka kugira mo speciality byose ba Kristo shengero y'Imana kuba mukiri mu bantu mukiri imanza abategetsi ntimuzije murimo kuko iyo bihera saha mu isaha sinaha haboneka bihera hehe byose bihera hehe none ndashikaye ugatije opana uvuze ngo twebwe muzi cyuvuze twatashe mwarambiwe nagira ababwira ngo ivyo tubonesha amaso mino simhe uyu mubi yifatika biba vyahere mwisi none aho mwisi mhe ntimushikayo none kuki amajambo tuyagwije ibitoro ibikende bibaze sukari duga hejuru iyo bariza ntuhazi mu cumba ukeneye biro ukeneye urupapuro haleluya ndabona twamaze kurambirwa reka tugarukize hano ndabashimiye cyane Imana ibahezagire cyane mwarakoze kwihangana mwarakoze gukomeza nagira nabatangarize ngo turakomeje turabandanije urugamba nta nubwo turarugeza no hagati ariko mwese ndabatumira ngo duhaguruke dufatane amaboko twese bizokunda tureka amacakubiri y'amadini tureka amacakubiri y'imiryango tureka amacakubiri y'amoko duhaguruke nk'umuntu umwe nk'umugore umwe tuzane impinduka igihugu kiragadutse cyongere gutemberwamo n'imvura y'ijuru abantu bagubwe neza nshuti biraryoshe kuba ahantu abantu baguwe neza biraryoshe muze tuba abantu baharanira amahoro bayagwanira mpaka bakayaronka mugabo dushobojwe n'ubushobozi bw'Imana dukomere Imana amashi mwarakoze kandi nabundi abashimiye hama kandi imbere ko ndangiza dushima Imana nashaka kubatangaza ko 52 turazihejeje amen ariko kandi le vendredi tugiye kubandanya ibindi bikorwa sauf que haravuze rero kuko siko vyahora ariko ture vendredi tuzobandanya hari Imana yavugaye natwe iradukonfirma ko vendredi kwiye guhoraho abantu b'Imana bakaza ku isoko kuvoma bakagubwa neza rero turashima Imana kuko umunsi ntiwahura uhari muri programme zacu ariko kandi wabayemwo iruhande ya mercredi n'ibindi byose tuzoya tubimenyeshwa ariko uyu munsi ya gatanu igiye kuza murabizi ko dusiga ikorane kidasanzwe aho zo twakira umudamu umwe nka twebwe Rose Shaboka amen tuze tugende twumva Imana ikora muri ya mushitsi azove muri Tanzania numwe ameze nka twebwe na mama Kanyange amen
rero n'umugore atekeye Imana, n'umugore w'umugwanyi bandugu, n'umugore atekeye Imana birenze. Nagomba kubatumirira kuva ku munsi wa gatanu, ntituzokora amakoraniro hariya twebwe, no kuko turi muri competition. Pastor ngira ngo usabe nutegura igikorane cy'abakirizi uzombwire kare uzohagarika iwacu, navyo bumvise tubimenye kare, ntituzobigonganisha kirazira. Urazi igituma ntituzi ivyo turimo bene dani, turi muri competition. Mama Kanyanga ariko ararasa hariya, tugomba twese ba family dere usha tugenda tugasegura amaboko akakubita. Apana zangeso wateguye ikintu ukazana wacagitegura, oya sivyo tugiye kubamo. Wabiteguye tukamenya kare, ntavyo tuzotegura wabiteguye kare, tuzosha dukoranira hehe mu bakirizi. Niko bimeze. N'ubure ku wa gatanu tuzokoranira hamwe na Pastor Cynthia yatumiye uriya mukozi w'Imana point. Rero ukabunkunda twadukundana iminsi yose 3 kwa Shaboka. Ivyi wacu twugaye. Kizobera hakuri Avenue du Large kuri Église Pentecostal Church inyuma ya OIM. Oya noneho abavyifuza ntibohabura, ababishaka ntibohabura. Mugana genda kubira kino kintu Imana yarambwiye ngo ikanguro rizoza biciye mu bagore, muga condition imwe, ubumwe. Condition ni bene data, ntimuronderera ahandi. Iyo abishengero ry'Imana ryashobora kuguruka amaso, dukeneye ikintu kimwe gusa, kuko amafaranga arahari, ubutunzi burahari, ibikoresho birahari, ariko habuze ikintu kimwe, ubumwe, kwemerana. Bamwe afise Imana benga ni nzungu navyo tuzi, mugabo wumve ngo yaravuze ngo mureke vyose bigira iki. Abafise gutwara umuco mpabavuga, hari gihe tubashavura ariko ataribo, turabashavura ataribo. Iyo tuvuze amashengero umenye ngo indani harimo ugwamfu, yego. Rero Imana iguhuza nabigomba kuguhuza nabo. Haguruka ku maguru yanyu. Ndasanga Imana iguhuze n'umuntu wawe wa vrai, kuko abana b'Imana bose mu ishengero, abatwita abana b'Imana bose mu ishengero bose si abana b'Imana. Imana iguhuze n'abantu bazima, iguhuze n'abantu bakubaka, bagore fata ingingo vraiment. Reka nababwira ikintu kimwe, ikintu kibujije abagore guhaguruka ni ingeso mbi. Hari ikintu nzokwigisha muri no minsi kiva ngo kwidetasha no kwiyatasha, kumenya ibyo witandukanya navyo no kumenya ibyo wimatanya navyo. Hari abantu benshi bigora ko baba deliverer kubera ikibazo kimwe gusa, kutamenya guca umugozi ukavutije aba bantu muri liste y'abagenzi ndafuse. Ndabazi kuko vyanse kuhindukira, umeze nka mukaroti ugumayo muri babandi ca umugozi hama wimatanya n'ivyo Imana igomba kubimatanya navyo, hama bandanye uje imbere. Bagore nta mwanya w'amarigara tugifise. Maria Madalena Makurata masha siyo turi, nta mwanya dufise, tuko twirukana umwanya. Haleluya. Ndashaka uhumirize ku maso yawe, wowe uri hano ukungana kose, uri kurahamagaga uyu munsi. Hari ijwi ririko rirasemerera riva ngo ndatuma nde. Jewe nahisemo kwitaba ntaravye inyuma, nawe ndagomba kugutumira uyu mugoroba. Wemerere Yesu agukoreshe. Buri wese afite icyo yahamagara muri nosi, afite icyo Imana imugombako. Ndakwingiza nshuti, hari abariko baratuvamo batadusezeye, hari abariko baragenda mu buryo bwa giturumbuka, bakagenda bakiri babisi, ntaco bigeze bakorera umwami. Ariko uno munsi benda ndasemerera ngo uvyumve hakiri vuba, uhaguruke wambara inkomezi. Maze ibisi ndiko nabwira abantu bafise ibyitwazo byo ngo narakomeretse, ngo narababaye, ngo ibintu vy'Imana biranshisha. Nagenda kubwira Imana ntigeze ivukana n'abo bantu uri kuravuga. Imana ibereye icubahiro cayo, abagukomerekeje n'abantu ntabwo ari Imana. Niwo ugomba kwikomeza ukambara imbaraga, ugakora icyo uhamagarirwa gukora mu gihe cyawe. Hanyuma nuva muri nosi ukazoyivamwo ufise iminyago. Rero bende data papa bamama baringa namwe tugira, reka dufatane amaboko mu bumwe, tudasuzugurana twemerana kugira ngo tunyarutse umurimo. Igikorwa gifatane bende kiranyaruka. Aho noshika ndi umwe se twoshika turi abantu batanu. Iyo twagira iyo mboro y'ubwami, umurimo w'Imana wari koroha.
ariko umwe wese agomba kubaka akantu kiwe. Amen. Tarika ibiganza vyawe, n'umwanya wo kwisubiramwo. Isengere, urafise aho ubona intege nke zawe, urabona aho wakamye wazimye, bwira Yesu uti Yesu ongera umuhembure. Nagira nkubwire ngo naho atabitangaza uri kurabona ko uri manifesta hano hantu hari Imana. Hari Imana hano hari Imana nini cyane. Yibwire kandi rakumva. Yisabe vya bihe vya kera bigarukane. Yisabe vya bihe vyikangura bigaruke mu buzima bwawe. Hamagara umutima wo guhinduka muri wewe. Tugomba kuba abagore n'abagabo bahindutse, batuzuye kameremere. Uyu munsi twuzuye kameremere, nituzi isi iracanganyikiwe. Bendata ingeso zacu zohinduka, impinduka yonyaruka cyane. Nkunda kuvuga ngo impinduka tugomba kubona, reka twe tubanze tuyibe ubwa mbere. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye umugoroba mwiza. Iri koraniro ni warizanye mwami, ndahezagiye umuntu wese uyu mugoroba. Kiganza cyawe kibe ku muntu wese ari hano mwami, kibe ku mumama, kibe ku mukobwa, ku mupapa, ku musore. Mana uyu mugoroba n'umugoroba wa réveil, umwe wese uko yaje siko asubira inyuma. Mwami kangura imitima y'abarundi kazi bari hano, kangura imitima y'abagabo bari hano mwami. Ni twebwe butabazi, ni twebwe tugiye gutabara igihugu, ni twebwe gutabara imiryango yacu mwami. Ndakwinginze ngo ngarukanuza amana, ugurure amaso yacu kugira ngo tubashe kubona, dutahure ibihe. Mana tugushimira ivyo uri kurakora hagati muri twebwe. Hari aburi kurakangura, hari aburi kurahindura mwami, hari ivyo uri kurakora muri twebwe papa, turabibona ariko ntituranyugwa. Komeza Mana udukorere, wuzuze inyota y'abarundi mwami. Abarundi bose bagupfukamire, abarundi bose bakubahe Mana. Ndarota kubona amavi yose y'abakomeye agupfukamira muri kino gihugu. Oh haleluya mwami, turanyota yo kubona abakomeye, abahambaye, abaciye bugufi, twese dupfukama tukaguha ikibanza mu mitima yacu, tukakubaha mwami. Mwami Yesu reka ufate ikibanza ca mbere, reka mwami ari uyobora imitima. Turasengera abarundi, turasengera uburongozi waduhaye mwami. Mana reka umanure ubwenge n'ubuntu bwawe kuri bo. Mana turabasengera kuko mwami ari wowe ushima ku butegetsi bubaho. Mwami turabahezagiye aho bari, manura ubwenge bwawe, manura protection yawe, manura guhishurirwa mwami. Mwami turasengera abarundi bose mu nzego zose. Mwami turahezagiye igihugu cy'u Burundi papa. Mwami mu gishingo cy'uko benshi bakivumye, twe turagihezagiye. Turahezagiye ubutaka bwa kino gihugu mwami, turahezagiye ubutunzi bwa kino gihugu. Ivyo mwansi yafuse, ivyo mwansi yatwivye arabigarura, vyanka bikunda arabigarura, arabirekura, arabidahwa mwami. Igihugu ni icawe, ni wowe dushingiye uburimbi mwami, ni ushingiye uburimbi ibihugu, amanation. Icyo wavuze ko igihugu cy'u Burundi mwami nta kizogihagarika, icyo wavuze ku mahanga nta kizobihagarika mwami. Natwe duhagararanye nawe, turahezagiye mu gishingo cyo kuvuma mwami, turazuye mu gishingo cyo kwica. Mana turagushimiye, tugushimiye ivyiza tubona mwami. Hari ivyiza bihari vyo gushima mwami, hariho vyiza vyo gushima mu gihugu cacu, mu miryango yacu, mu ishengero ry'u Burundi, ariko mwami ntituranyugwa. Komeza ukore Mana, turagushimiye ku vyo wakoze muri 50 jours. Hari vyinshi mwami tugiye kubona vy'imanifesta. Mana turagushimiye, urakoze ku muntu wese washoboje, urakoze ku bashitsi batugendeye, urakoze kuri vyose mwami. Tugushimiye n'ivyo ukoze uyu mugoroba, tugwaye icubahiro mwami. Urakoze kunejeje imitima yacu, urakoze ko wabidukoreye Mana. Urakoze uhimbazwe ibihe vyose, icubahiro n'inganji bikomeze kuba ivyawe uyu munsi n'ibihe bitazoshira, mu izina rya Yesu, amen.